uno munsi rero ku munsi waho mutima mweranda cyangwa impwemu yera yamanutse kuri twebwe, yamanutse kuri umwe muri twebwe, kuri mwebwe abana bato, abakuru, abasaza, batama. Imana yaturunyikiye mutima mweranda amanukira kuri umwe muri twebwe. Icyo yadusabye ni iki? Icyo yatubwiye ni iki? Ati ndabazaniye amahoro. Ariko iyo bavuze amahoro, n'amahoro kuri wowe, si amahoro kuri mwebwe muri iki mu kivungi, oya, amahoro kuri wewe, kuko Imana iri muri wowe. Mutima mweranda yamanutse kuri wowe. Ayo mahoro mutima mweranda tuzaniye n'amahoro dusabwa no guha no gusangira na bagenzi bacu. Mbega koko nitwibaze, wewe n'umubanyi wawe, wewe n'uwo mwubakanye, wewe n'abana bawe, wewe n'abandi, mbega muri mu mahoro, mubanye mu mahoro? Mutima mweranda rero araje aravuga ati ndabahaye amahoro. Nuko ari amahoro aza kutwubaka twese, akaduhuza, agahuza wewe, agahuza n'uwundi. Bica bigenda gute none? Nuko muri uko kuduhuza hari kwintu Imana yatubwiye mu gisabisho cya Data wa twese uri mu ijuru. Hari ahantu bavuga bati uratugirira ikigongwe nk'uko natwe tukigirira abandi. Ngicyo igisha kiduhuza wewe n'uwundi nanje. Uratugirira ikigongwe nk'uko natwe tukigirira abatugiriye nabi, tukigirira abandi. Icyo nobabaza rero, mbega koko bakristo, mbega koko iki kigongwe tuvuga, iki kigongwe musaba, muvuga ati muratugirirwa nk'uko ikigongwe, wewe ni wibaza ku mutima wawe umaze kugira ikigongwe bangahe? Iryo jambo ndakunda kurivuga kuko numva ari ikintu gikomeye cyane, gikomeye cyane. Mbega wewe kuvubaho umaze kugira ikigongwe bangahe? Yesu ari ku musaraba ariko aracikana, niho yabwiye se wiwe ati Data urabababarira ntibazi icyo bakora. Mbega wewe mukristo wo muri Eklezia ya Kristo Umwami, mbega wewe wumva ko hoba hariho umuntu wababariye koko udashyize ko akantu k'akagobozo ngo ndakubabariye ngo mugabo? Uno munsi ayo mahoro mutima mweranda mpemu yera tuzaniye uno munsi, n'ayo mahoro atuma wewe ushobora kuvuga uti ndakubabariye kuko ntuzi icyo ukora, ndababariye ubundi kandi na jewe ndibabariye kuko na jewe ntazi ibyo nkora. Nibaza rero yuko kuri uno munsi ibihe ngibi kuri Pasika twari twavuganye tuti, sinari hano mugabo aho naciye narabwiye abani nimukora amasezerano, dukora amasezerano n'Imana, tuyibwire tuti ubwo watsinze urupfu ntituze twemera na rimwe ko wongera kwicwa kubera twebwe. Dukora amasezerano, ubwo wazutse watsinze urupfu, twebwe tukazukana nawe twongera kwitwa abana bawe.
ntituze na rimwe kongere kukuvako, udufashe tugumane nawe. Turagira amasezerano. Uno munsi ubaye uwundi munsi mwiza, akandi karyo. Hakaba hariho amasezerano mwari mwakoze kijya gihe. Uno munsi Mutima Mweranda akaba agarutse. Subiramo ry'amasezerano. Ati ndabahaye amahoro yanje, ndabazaniye amahoro. Subiramo noneho murabe kumwe narimvuze nti ikiduhuza, gira imbabazi, girira ikigongwe abandi, girira ikigongwe uwundi, ibindi bizoheza bikurikira. Icyo nicyo cya mbere nibaza ko muri ano masezerano munsi twokora, nuko twovuga tuti Mutima Mweranda turiyuguruye, amahoro turayakiriye, mugabo mudufashe ingene dushobora kubabarira abandi nka kumwe batubabarira ku musaraba. Imana ibahezagire.